Maze imyaka 3 ndaguhishurira ibanga rinyegeje sindigera ndyamana n'umukobwa numwe nta muntu numwe turi yitwa ko dukundana turi umudamu wanje nta munsi numwe nigeze ndamufata ari karasambana mugabo guhungabanywa kumutima kwanje bivanye n'ivyo nabona n'amafoto buryo umudamu yo yibahutsa agaposting ifoto y'undi mugabo akamwandika kwa majambo bisigura ko wewe atabagufise ku mutima nogenda kuraba jewe ni gake nta munsi numwe nibaza ko yigeza posting ifoto yanje ngo ayishire kumbure kuri status ziwe za Facebook canke WhatsApp canke handi hantu hose ni kesh namurondeye rimwe na rimwe akankatira ko telefone rimwe na rimwe ahandi naho ntanambye na telefone ndayimuguriye akayitunga iminsi mike akambira ko yapfuye ijya nguma ndayitangaza buri mwanya East African Dance Party musikose tutakuwepo Wish Hotel Resort River kutakuweko ma DJ tofauti DJ Water nikumbushe mwingine DJ Water yes DJ Isaac yes mimi mwenyewe Kef Max TV nitakuwepo Msaza Boxi atakuwepo Manix Benjamin atakuwepo Azamda atakuwepo Benita atakuwepo Bashiri na mkewe Nuru atakuwepo mke wangu atakuwepo watu atakuwepo East Africa Dance Party from Bujumbura to Kigali watakuwepo Dar es Salaam to Nairobi atakuwepo Kampala pia bwana kitanuka nawaambia na mimi Ngwenga nitakuwepo nitakuja na marafiki zangu kwa sababu mimi tangia nazaliwa siamini kama mimi nimeshawahi kupendwa sijapendwa yani wewe tangu zalo hujawahi kupendwa sijapendwa mimi urabona sanga aba Pakistani aba Bangladeshi abaki ibihugu bitandukanye abo nabo naragerageza kubarondera kandi urabizi tukiri muhira ntituba turatera imbere neza mu Cyongereza ariko naragerageza kuvugana nabo uko biri kose nasanga ari abantu bo mu bihugu bitandukanye iyo ntwenga no kugira ngo nihe amahoro nta kintu kirushirije nta kintu gitanga amahoro mu mutima w'umuntu iyo wiha amahoro kuko ntagenda niha amahoro ubu nibwo mba narasaza yes nkuko rero mubizi cyangwa se musanzwe mumenyereye Kef Max TV ibazanira ibintu biryoshye every weekend time showbiz zakataraboneka ubutwiko bwinjiza bya danger uyu munsi rero twafitiye inkuru idasanzwe niyo mpamvu rero ntago dushaka kubatindira uyu munsi tuje tugira ngo tubagezeho zimwe mu nkuru zitangaje cyangwa se inkuru twakwita zikenewe kumvwa cyane kugira ngo benshi bakuremo isomo ntabatinde rero nkuko mubizi amazina yanjye nitwa Jackson Mandela inararibonye mu itangazamakuru ndetse nkaba n'umushakashatsi ku mubumbe dutuyemo dufite umutumirwa udasanzwe muri studio zacu za Kef Max TV umutumirwa rero nta wundi n'umuntu musanzwe muzi umenyereye umustar nawe uri kubica bigacika bitewe n'ama fashion designer ari kugenda akora abadama arabambika abapapa arabambika abasore n'inkumi arabambika nta wundi rero twabazaniye n'umuntu turamwita ni umutayeri uteye ubwoba Tyler ababwita bajya branfasha bazi cyongereza ariko ni Tyler Tyler twabitara okay mwabyumvise uyu muntu n'umfashionalist ukomeye cyane akora imyenda y'abantu bose abadamu abapapa abantu ingeri zose Mr. Wenga ari in the house muri Kef Max TV. Mr. Wenga karibu cyane. YC Creative ari behind the camera tubibuka ko ari we uri gufata amasho ariko reka tumusabe ahendikize kamera agende kwa Wenga. Mr. Wenga Asanteni sana nkuko yabivuze ntiyihenze uwo muri kumwe n'umudesigner akomeye cyane bita Wenga Stone Music afise ishop yitwa Bismart House of Stylish ni ishopu nibaza ko abantu benshi bayizi uno munsi tukaba twatewe iteka ryo guhura na Kef Max TV kugira ngo dushobore kuvuga ivyo dukora karibu cyane asante twumvaga tushaka kuzagutumira ariko tukakuburira umwanya ariko inkuru zageze inkuru ari ubukwe bwabaye ejo bundi last Saturday yes last Sunday it was Sunday yeah Sunday man abantu bari bambaye neza baberewe barabaje batigenda ndahantu yicaye muri andakava samuye ahantu babaza batari ko man bari abantu bari bakeye ninde wabambitse
njya kumva numva inkuru bati hari undi satari Mr. Wenga. Yes. Man, congratulations man. Thank you my man. Thank you. Ntabwo nshaka kwibanda kuri ibintu cyane nanyitsaza kugarukaho muri fashion za buri munsi agenda akora abantu bakamukunda kubera ibintu ukora ama design menshi atandukanye. Niyo mpamvu rero natwe twavuze uyu munsi turamushaka muri Cape Max TV tumuzane maze tubashe gutera story ebyiri eshatu ili tuweze kupata kile ambacho tumeweza kumwalika. Jamani, karibu sana, jisikie nyumbani, jisikie maana upendo nyumbani. Karibu sana tena ili tuweze kuanza mambo yetu fresh na nini. Na hapa ni Cape Max TV. Kama watu wengine walikuwa hawajui, hii ni Cape Max TV. Atawaambia muweze kufanya subscribe na share na comment ili mambo yetu yaweze kuwafikia haraka iwezekanavyo bana. Waambie kwanza wafanye share, subscribe na comment ili tuweze kuendelea na vitu vingine. Abakunzi ba Cape Max TV nagomba mbasabe kugira ngo umuntu wese ahari kuri telefone yiwe kugira ngo adufashe akore subscribe kuri Cape Max TV. Thank you. Wenga, kwanza umevaa vizuri. Yeah, asante. Umevaa vizuri. Bonge la sorry, asante. Koti fresh. Asante. Bonge la chain. Asante. Hivi hiyo chain umenunua shilingi ngapi hiyo chain? Yeah, hii chain nimenunua lande 3000, sijui labda kwa pesa ya Burundi tutakosa kiasi gani ya. Waguze hiyo chain. Yes. Ni amarundi angahe kashira amarundi kama amarundi aranyorera. Ngo ni miliyoni zigera mu 8 gutyo. Miliyoni nk'eshatu tukoza zirageramo. Abantu badukurikiranye iyi chain iri muri za miliyoni 3 z'amarundi. Ntago rero umuntu ari umwana muto, is not small boy. You know what I'm saying? Ile kote kuzanga ile kote iracheye man. Ya ilikoti nije nagikoreye. Ya ikoti naguze igitambara imetero nayiguze 2200. Wow, Jamarande. Nukuvuga urazi ko tugira ibikoresho dukoresha ndafata n'umwanya wo kurishona nukuvuga ndari haya agaciro uje kuringurira iri woringurira ibihumbi nka 3500 by'amarande. Ya. Jamani, mnasikia? Tuko na jamaa yani bonge la famous kabisa, ni jamaa maarufu sana. Anafanya mambo mengi, anafanya design kibao. Kwa hiyo ndio maana tumeweza kumuuliza na kumoja amevaa nini, amependeza, laba kali, jeans kali, mkoti fresh. Jamaa saa amesimama fresh jamani. Hivi nitakuuliza yani kwa muonekano wako. Yes. Una mihela. Una mihela. Fundi ni lazima awe na pesa kwa sababu sisi ni mafundi. Dio. Na unajua tunakuwa na wateja. Dio. Kwa hiyo zile pesa wanatupatia inabidi tuzitumie. Usipozitumia tu mtu atajiuliza sasa, je, kwanza nikwambie kitu kimoja. Dio. Mteja anapokuja kwako, Dio, anatazama muonekano wako. Dio. Na unavomchaji pesa. Ndio. Yani anakupa pesa sawa sawa na muonekano wako. Unajua hilo? Jamani. Kweli. Sasa hivi nikuulize swali, hivi katika mambo yako ya nea hii profession yako ambayo unafanya, yani mambo ya ushonaji, una miaka mingapi? Mimi nimeshakuwa na experience ya miaka 16. Inaonekana soko la Cape Town umeliteka kama kawaida, lakini haikukuwa easy kuteka soko la Cape Town. Ndio. Sababu najua nilipofika Cape Town nimestruggle. Usione labda tu hivi watu wameanza kunifahamu, kifika kwenye sherehe fulani unasikia jina la Wenga wanalitamuka na kulisema. Hivi nikwenda kidogo, Wenga ndio jina ambalo wanajua sana. Yes. Wangu abantu bose bazi Wenga cyane kuko kama mazina yose. Yeah. Abantu bazi Wenga cyane ariko ugiye kuraba aho mvuka. Papa na mama banyise ndayikengurukiye Wenga Vena. Ndayikengurukiye Wenga Vena. Shitse nga Cape Town urazi turahindura mu Cyongereza ko ari turavuga mu Gifaransa. Bashoboye guhindura nsanga banyita Venant. Vena. Yes. Waje habo ryari muri Afrika y'Epfo? Aha ni muri Afrika. Aho nashitse muri Afrika y'Epfo. Waje mwaka uza muri Afrika y'Epfo? Muri Afrika y'Epfo naje mu 2019. No kuvuga ubu ndiko ndamara imyaka 3 ndi ngaha. Wabitekereje gute gufata urugendo kugira ngo uze muri Afrika y'Epfo? Ari naho tugiye kwibanda cyane isomo ryacu uyu munsi. Tugiye kumva Wenga tubwire urugendo rwe kugira ngo afate urugendo rwe, afate decision ave mu Burundi mu Bujumbura aze muri Afrika y'Epfo. Mbese wabitekereje ute? Iyo bije wayipanze ute? Yagenze gute? Ducira muri make ya n'icyakuzanye n'iki? Ni ikintu kitaza kunyorohera kuvuga cyane kuko keshi ntitugenda tuvuga ibituma. Twisunze rimwe na rimwe umutekano wacu canke ko hari ibintu uvuga ugasanga muri kazoza birakugarukako. Ariko ndavuga muri make hari ibintu bibiri byatumye nza nkava mu gihugu. Ndio. Rimwe na rimwe biravana kumbure n'umutekano w'umuntu, rimwe na rimwe iyo uhungabanye
ukagerageza gukora amatohoza canke abajejwe umutekano ukagenda kubitura bakagufasha hama ukabona ko bariko barabikora mu guko bariko barabikora kurabizi ko bagizi banabi hari igihe babaca mu ryahumye ugasanga bakugiriye nabi ico kimwe kiri mu bintu byatumye mfata ingingo yo kuva mu gihugu hama ikigira kabiri ntabwo narimbanye neza n'umugore kumbure nagize umufasha wanje ya ivyo navyo ni impamvu igira kabiri yatumye kumbure mpitamwe kuva mu gihugu so izo mpamvu zibiri cyane cyane nizo zatumye no munsi mba niga muri South Africa ariko impamvu n'ubimenya mukuru cyane wenda impamvu zindi zaba ariko ku mpamvu y'umufasha ikaba yatuma wenda umuhunga kugira ngo impamvu z'umutekano wawe wahisemo guhunga umufasha wawe kugira ngo mbese ku mpamvu z'umutekano wawe kugira ngo hataza kubaho bakubenda ari kwisanga mu Rwanda usanga ugiye muri kasho uzize ubusa mu rugero ubwo rero ku ruhande rwanjye ariko ubwo sinzi wowe kugira ngo ufate icyemezo gikarishye kuko ni icyemezo gikarishye umugabo wese atafata kuko twumva abagore bahunga ntabwo ariko ntabwo twumva umugabo wahunze umugore abagore bahunga abagabo ariko ntabwo turumva umugabo wahunze ariko bivuze ngo guhunga umugore siko ko wenda urinjije cyangwa se wenda uri ikijuju hano harimo akantu rero nakaye katubwire urantwengeje cyane umbwiye ngo nta mugabo ahunga umugore jewe kera nkiri umwana mutoya numva ngo basogokuru bacu bagiye aho bita Imanamba sinzi ko hazi bava mu Burundi bakagenda n'amaguru gushika mu Buganda bakavuga ngo bagiye Imanamba burya bajya basogokuru bacu ntave bibaza ngo bose baba bagiye kurondera amafaranga harabo wasanga bafise amatongo kandi barima akamera ukaraba amatongo bafise ukaraba amatungo bafise inka bafise impene bafise intama ugasanga bafise n'abakozi babakorera kera umenga sinzi uko babita mugabo wasanga ari ababakorera abagaragu ya so ugiye kuraba basogokuru barata muhiri wabo bakagenda mu Buganda bakagenda n'amaguru nagiye gukora amatohoza rimwe na rimwe nza ndabaza mu basogokuru nasanze bakihari kuko beshi bagiye bapfa sanga baharimwe abahunga abagore mugabe ico ni ikintu kitavugwa kuko burya abagore acha nitumia Kiswahili niseme walikuwa wanawanyanyasa wa mababu zetu lakini hawakukuwa na uwezo wa kusema kutoa nje siri hiyo kubera ijambo rya kera ryavuga ngo niko zubakwa ntizaba ngo niko zubakwa ku badamu gusa ariko zaba ngo niko zubakwa no kuba papa rero ugiye kuraba jewe nanje nsa no wahunze umugore ico ni ikintu nyamukuru cabaye kuko umaze kubana n'umugore ugasanga ntimumvikana hama mutabaye mucumvikana rimwe na rimwe ugasanga ukamwihweza ukamuraba ukamenga wotora nkurubuye ukamukubitako nabonye ko umunsi umwe kumburisha buryo hava ari intera nkasanga nahitanye nk'icuma canke imbugita nkuko tubyita mu Kirundi hano wakoze ikintu cya kigabo hama ngasanga kumbure namwishe ndavuga nti reka ntekere utwanje ngende kuko nagomba kubwira ikintu kimwe aha muri inosi amafaranga turayarondera tukayaronka kandi amafaranga narinda yafise ugiye ukitondoka bazaho narindi nivyo nakora nakazi nari mfise n'abakiriya nari mfise no kuvuga customers nari mfise muri kijya gihugu nari umuntu amenyekana cyane ko nta hantu namwe bashobora kuja mu ma office ya leta ngo uvuge izina rya Wenga no kuvuga niyo harakantu ka ubuze ukavuga ati jewe turazinanye na Wenga baca bagutora n'ingoga nubwo uba watakaye ugashika ibujumbura ukavuga ati Wenga mu bantu ijana ntiwabura 10 banzi kubera akazi kanje urumva ko ntari noroshe ku buryo bw'uko novuga ngo nari nagize ubukene ngo hama ngo nze kurondera amafaranga ngaha muri South Africa natinyiriye umutekano wanje ndavuga nti hako nica umuntu kubwishavu kuko kubana nabi reka mitemwo kumbore ndamuhunge ico nico kintu nyamukuru catumye ntekera nkagenda ubundi bw'amafaranga narinda yafise nari mfise abakozi nkoresha nari mfise ivyo ndandaza ntabwo ari ubukene bwatumye kumbure muri South Africa biragaragara dogere mpamvu bivuga Wenga amasirivura yasti wambaye ibintu wambaye byo nyubwate bigaragaza Wenga wari none Wenga tubwira ibintu bitatu byatumenye umugore wawe muhitaraka ni nkitaraka turabyita itaraka nika mataraka yive ibintu bitatu bese hari byaha mufatiyemo byatuma byose biba ese we kuki watubwira so impamvu ye umugore wawe
yagukoraga bino bintu byose kugira ngo aho bituma ufata icyemezo cyo kumuhunga, hari ibintu bibiri either wowe wamubonye cyangwa se bitatu cyangwa se byinshi nibyo umugore yagukoreye kwa kunyanyasa wewe mpaka unachukua mwafaka wa kumwacha. Nagomba ndakwinginge kugira ngo unyemerere nsubire inyuma gato. Nta kibazo. Nsubire inyuma gato, no kuvuga ko umudamu wanje nari mfise suwo nakuye mu ibarabara, n'umuntu w'umwana wo mu nzu nagiye ndatangira inkwano niko tuyita ari iwacu mu Kirundi. No kuvuga ndakora baravyemera, ndakora mariage nawe, no kuvuga ko nari umukwe amenyekana. Urazwe? Ndazwe. So mu bintu yes byose ndabifise. No kuvuga ko nagize mariage nawe mu mwaka wa 2012 tubyarana umwana w'umuhungu mu 2013. Mu 2014 niho natangura kubona utuntu tutagenda neza, nkabona hari ikintu cyahindutse. 2015 niho nafata telefone yiwe ndayichecking, sangamwo ama message atashoboye kunyubaka. Ico gihe naragiye kwa mama yandeze, kuko je mama wanje yapfuye nkiri muto kera, narezwe n'uwundi mu mama wanje no kuvuga yandeze, ndamubwira ibintu uko bimeze. Hama impanuro yamaye yambwiye ati genda ubwire nyoko bukwe kumbara ashobora kumuhanura mukabandanya mubaka. Mabukwe naramwituye ndamubwira ibintu uko bimeze. Ico yakoze yaraje muhira turicara twese turi babiri nawe agira gatatu, turabiganirako, ambwira ati ico mukora iyo telefone muyigurisha hakwibomora urugo. Telefone twarayigurishije, tuyigurishije inyuma yaho umudamu wanje turagurisha telefone nari naramuguriye, telefone nziza telefone nziza nari naramuguriye. Tuyigurishije tuvuga ati ibyo kuba online reka tube turabihagaritse. Arabyemera, hama tumugurira agatelefone gatoya kugira ngo iyo ndamurondera muhira sinda mubure, basinze ndamuhamagara. Agatelefone utashobora kuja kuri Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, urana ma rezo sosio uko ari sinshobora kuyadondagura yose. Umunsi umwe ndi ku kazi, ntaha harya umuntu ataha umudamu atabizi, sanga afise telefone. Ndamubaza nti eski telefone nziza nk'iyi woba wayikuye he? Arambwira ati niyo umugenzi. Ndisubirira ku kazi ndanuma. Inyuma y'iminsi gato umwana w'umukozi yakora muhira, muri baryo sanga badufasha guteka, kumesa n'ibindi. Arambwira ati ariko madamu wawe uko biri kose atafise telefone kandi hari umuntu ashobora kuba yarayimuguriye. Ndabigira ko amakenga. Imana mushobora byose iramfasha umunsi umwe, natashe ariko umugoroba naraye mbonye indoto imbwira ko mfata telefone y'umudamu, kandi byagenze uko nyene. Telefone uwo munsi wa mukozi aransinyara arambwira ati phone yayicaginze yashize kuri charger mu cyumba kijya tujyamamwo, no kuvuga icyumba kijyamamwo abakozi. Ndagenda ndayibura nsanga yenyegeje, ca ndagenda mu cyumba ndamuhamagara. Kubera telefone yari mu cyumba ndamuhenda ndamubwira nti wewe uratunze telefone? Arambwira ati nta telefone mfise. Ca ndamubwira nti telefone nafashe hariya muri kiriya cyumba cy'umukozi, ni nimba atari gwawe nta kibazo ndaja kuyigurisha kuko umukozi yambwiye ko atari gwiwe. Acambwira ati telefone ni gwanje, ati umwana twigana niwe yayimpaye nje kuyimugurishiritse. Ndagufinze ikintu nasanzemo, no kuvuga nasanze babahungu bose bavugana nawe muri ya telefone ya mbere nari naramuguriye. Bimukiye muri ya telefone igira kabiri, kandi si umuhungu umwe n'abahungu beshi. Barambabarira abumva ibyo ndiko ndavuga, kumbure se kumara amazu umudamu wanje kugira ngo nubake abeshi banyumviriza ejo nabo nivyabashikira baze bamenye ingene bavyifatamo, kuko ikintu kibaye ntukivuge abandi nabo ntibazomenya ingene bacifatamo, ko nimba byaranshikiye ntibishikejewe gusa nabandi birabashikira bizobashikira kandi bibandanya biba. Ico gihe iyo telefone narasubiye ndakoranya wa muryango, naho ndashiramo na mama umwe yandera, ndababwira ivyambaye ko, bambwira bati none twobigenza gute. Naciye norosha umutima, ndababwira nti telefone uko biri kose ntayo dusubira kugurisha, ni mu muhebere niyo ashaka azokwihanura. Mugabe ico gihe nabayeho nk'umuntu yapfuye ntagira umutima, igihe cyose nkama nibuka abantu bya bindi numva umenga narapfuye. Ndabandanya uko ubuzima burabandanya. Inyuma yaho gato ya telefone yiwe yagiye gutakara.
iratakara barayiba ku ishure aca bahata telefone afise yari umunyeshuri twabana ari umunyeshuri ya mukangaye ico gihe yari umufinaliste yari kararangiza umwaka wiwe wa nyuma washatse we yiga nta nashatse yiga ico gihe muri leta yacu byaremererwa ko umuntu ashaka yiga usibye ko babikuye inyuma y'indwi nka zitatu yagiye gutunga iyindi telefone nayo nyene ntazi nayo nagiye kuyimenya ari uko ndayibwiwe n'umukozi umunsi uri izina sinzi ingene bigenze ndayitora sinzi ingene natoye telefone yiwanje ndiko ndashiramo Facebook nsanga hariho Facebook nawe yigeze gushiramwo muri phone yanje nca ndonka page yiwe ya Facebook ndayinjiyemo ni it's fine ndayinjiyemo ninjira ku mugenzi wiwe nca nsanga afise yindi page ya Facebook jewe ntazi ndayiravye nsanga ya postinze umwana w'umuhungu naho kujya umuntu posting umwana w'umuhungu kuri Facebook ndavye amajambo yavuze numva ahayo ukubabara umutima wanje nca ndamwaka ya telefone ndayimatse ndamubwira ntikuramo password ndayitwaye ku kazi umutima uranka ndasubira ndayimushira muga ndayimushira namaze gukuramo ivyo bandikiraniye byose ishavu rirantera ngira screenshot ndabimurungikiye no kuvuga ko natashe muhira ku mugoroba sanga umugore atawuhari no arero usivye ko hari ubwa mbere yari yarigeze kunta aragenda mara muhiri wabo amezi 3 amaze muhira iwabo amezi 3 yamaze indwi zitatu pardon murambabarira amaze indwi zitatu ico gihe ndagira imbabazi ndavuga ntuko biri kose ko ndeze umwana ndi umwe reka ngarukane madamu kugira ngo dusubire turere umwana hamwe ntaguciriye mu ijambo inshuti yanje jewe kwahukana n'umugore cari ikintu gikomeye kuri jewe kuko mu buzima nabayeho ndamukunda n'ubu ndamukunda nikambwira abandaba n'ubu ndamukunda sibye ko nanka ivyo yankoreye ari byo bituma kumbure ndamwanka ariko ubundi bwo ndamukunda jewe mu buzima nabayemwo nakuze mbona mama na papa yararonka amafaranga kinywera inzoga mama niwe yarondera so navuga nti gihe cyose nazanye umugore nzomufata neza ariko vyabaye indoto kuri jewe nta munezero nigeze mbona mu buzima navuga nti gihe cyose kumbure nogira ubuntu nkagira urugo nzonezererwa urugo nzoba ndose kwahukana kuri jewe numva umenga cyari kibazo gikomeye cyane ariko byahavuye biba inyuma yaho maze gufata iyo telefone yiwe nkayimusubiza nkatamuhira ngasanga yagiye naramurondeye nari mfise amafaranga $1,000 nico $1,000 natashe saa 5 y'ijoro nsanga kajya gahungu kanje karyamye muri salo umukozi ari wahari ndamubaza ntese nyoko buja yagiye he arambye ati mabuja kuva saa 10 ntawe ndabona ndiyumvira icyabaye ndabura naciye nja mu cyumba ico nakunda kuraba yari passport yanje kuko igihe cyose agize ishavu yanyegeza passport yanje kwico gihe nari mfise urugendo nagomba kuja Dar es Salaam hari utuntu nari ngiye gukorayo passport ndayisanga muga ndavye ivarize yiwe yabikamo impuzu nsanga nta impuzu ntazirimo harimo impuzu nke zishoboka ndavuga ntumugore yagiye guhera uwo munsi nagiye mu mubabaro yagiye aho yagiye nuhaza sinahamenye ni wabo narabajije nsanga ntabwo yagiyeyo kandi ico gihe mama wiwe yari mu bitaro arwaye aremvye yari afise operation no kuvuga nagerageje kubinyegeza muga ndamagara musaza warambwira ati no kuvuga utabivuze muhira eje akagira ikibazo ugasanga bamwishe bazomukuronderako ndagenda ndabimenyesha musaza wa mama wiwe nawe sinamutora ariko ndabimubwira kuri telefone no kuvuga ko hashize iminsi 2 niho natangura gukoresha inzego z'abajejwe umutekano za leta ndazitura ndazibwira ko umugore wanje yatakaye baramfasha kumurondera ni ibintu byanantwaye amafaranga atari make ku buryo bw'uko ca $1,000 nari mfise muhira n'amahera yandi yavuye ku kazi nasanze nayakoresheje arahera muri byo kwiruka ndamurondera namurondeye hafi ukwezi kurenga ntaramutora umushakira ese inzego zijejwe umutekano zirazi ingene zirondera abantu baramfashije abafise mu burambe twari i Bujumbura twaba aho bita mu Kamenge ya
hama ico gihe baza kumufata baramubona ya bamusanze no kuvuga ko hari umuntu wo mu muryango w'iwabo niwe yari amufise kandi uwo muntu baragiye kumubaza araduhakanira ubwa mbere mugabo bagiye kumutora ari uko kumbure bakoresheje abajejwe umutekano bagakoresha ubuhinga bwabo hama bakahamenya hama bakabona gutuma umuntu kugira ngo aze kumuraba ico gihe tumutoye yaragarutse muhira mu rugo turasabana imbabazi kandi tubana nk'abamarayika ariko icagiye kuntangaza inyuma y'indwi nka zitatu yarahindutse asubira kuba y'ingore arico cavuye gituma mu nyuma inshingano z'abagore yarazikoraga reka abadukurikiranye namwe mugihaze murabyibaza ese guteranya ingumi byose yaragutekeraga inshingano z'abagore zose zimwe tutavuze ziri za ndani zose yarazikoraga wewe waje userukira Cape Max TV ukaba ari nawe yirongoye umaze guhura na benshi ukabakoresha ibiganiro hari ibibazo rimwe na rimwe bigenda bigorana kwishura ariko buryo umuntu mumaze kuba muterana ingumu ntwave wibaza ko ziriya nshingano ziba zigikunda ntizigishoboka kuko ingumu zimaze kubaho no kuvuga igihe cyose yamara ingumu nta kintu kibabaje nk'umuntu mwateranye ingumu ntushobora kumubwira ngo we madame hindukira oya ntigikunda agutera amayege cyangwa nuko bimeze hama ibijanye no guteka navyo urabizi ko muri kijya gihugu turacagiriwe ubuntu bw'uko umuntu ashobora gutunga abakozi bakamufasha guteka bakamufasha kumesa ivyo ku badamu nta nubwo tubibarondera ko cyane usanga bikorwa n'abari abandi badufasha kubikora kuko urabizi yuko niba utararongora ubufisa ababigufasha ariko umudamu ubundi bw'umuzana kugira ngo agufashe zijya nshingano utishoboreye nyene burya rero zimaze kutagenda neza n'umutekano wawe urahungabana uko ni ku mutekano wanje wahungabanye none bwo umuntu uvuga ngo ese wowe nta mujinya wigeze ugira ku buryo buri abuhungu umutima n'ubunyibura nabo nzabushidura reka ibyo bintu nagomba nkubwire umujinya narawugize nyene umujinya narawugize ahubwo ndanakora n'amatohoza bamwe nkabamenya sanga nababanyi oya ntabwo barababanyi bamwe wasanga ari abahungu bahuriye ku ishure abandi ugasanga wibaza ko barabarundi gusa urabona amarezo sosiyo akora ibintu byinshi cyane iyo umuntu ashize ifoto kuri Instagram cyangwa agashira ifoto kuri Facebook n'ahandi abonwa n'abantu benshi hari abona asanga ari abapakistani ababangladeshi abaki ibihugu bitandukanye abona naragerageza kubarondera kandi urabizi tukiri muhira ntituba turatera imbere neza mu Congereza ariko naragerageza kuvugana nabo uko biri kose nasanga ari abantu bo mu bihugu bitandukanye igitangaje reka tubivuge usanga umuntu guca inyuma abo yagiyeho usanga ari utubwa twaho ngaho agata umuntu w'umugabo nka wenga akajya mu tugegera tuduhuni reka mundeke ntwenge gato kuko hari igihe umuntu atwenga kandi ababaye iyo ntwenga ni ukugira ngo nihe amahoro nta kintu kirushirije nta kintu gitanga amahoro mu mutima w'umuntu iyo wiha amahoro kuko iyo ntagenda niha amahoro ubu nibwo mba narasaze uriko uravuga tutwo tuntu tubari ingegera hama ngo mbambwira abanyumviriza babanze bambabarire umudamu wanje nta munsi n'umwe nigeze ndamufata ariko arasambana mugabo guhungabanywa k'umutima kwanje bivanye n'ivyo nabona n'amafoto buryo umudamu iyo bibahutse agapostinga ifoto y'undi mugabo akamwandika ko amajambo bisigura ko wewe atabagufise ku mutima nogenda kuraba jewe ni gake nta munsi n'umwe nibaza ko yigeza posting ifoto yanje ngo ayishire kumbore kuri status ziwe za Facebook canke WhatsApp canke handi hantu hose mugabo amaze kubahuka kandi gahungu kavuye handi hantu akagapostinga byasigura ko yabahagahaye umutima hama igikurikira kumingegera ziba ari ingegera twebwe urabona je ndakuze ubu no munsi nkwije hafi imyaka 36 y'amavuko kandi narondeye kera ntabwo ndi umwana amafaranga ndazi kuyarondera kandi rimwe na rimwe ndayaronka bisigura ko muri utwo yirukamo tukandazi nta urimo yandusha amafaranga oya none bijye baho ntabwo bijyaho ugiye cyose umugore gucima agiye abameze ikisinya anyway reka tugira akabanga ariko ntago umugore igihe cyose n'abagabo baca abagore inyuma narabyitegereje abagabo baca abagore babo inyuma nabo usanga abagore bagiyeho
nabo ari utugegera ari utuntu turi aho ngaho ugasanga utaye umugore w'icyuma umugore kifaa kabisa ndani ya nyuma ni kifaa ni mtoto ukagenda hanze ugiye nyamuneka abantu batwumva turagira ngo rwose mudufashe basi niba utanakunda n'umuntu ibyo navuga ati hey man I don't love you man I don't need you I hate you mubitubwire tubimenye don't never waste our time rero nk'ubu wenga time ya wasting tuje amaso inyuma usanga atarakwangereje umwanya wawe ntago wakora ageze kure. Inshuti yanjye nagomba ndakubwire iyo wiyumvirije ukagira icyiyumviro kugira ngo ugire uwo mwubakanye icambere ubishaka iterambere. Nsubi inyuma gato nakubwiye jewe muco nifuza kugira umuryango canke urugo rwanje gubashwe uri kuranyumva hama ruteye imbere igikurikira. Mu buzima ndi umuntu nkunda umudamu akora kuko nanje ndakunda gukora ndakunda akazi abo twagiye dukorana jewe keshi na keshi nabo ni abo abandi bita abakozi babo genda bita abo dufashanya kurondera amafaranga kuko ejo nabo bashobora guhinduka bakaguhindukira bakankoresha bisigura ko igihe cyose ndabaha agaciro nkabita abo dufashanya kurondera amafaranga baramfasha nanje nkabafasha. Rero uko biri kose ivyo byose tubikora kugira ngo turondere ubutunzi. Iyo mu rugo bitameze neza n'ubwo butunzi wiyumvira ko uzoronka ntibushobora kuboneka no kuvuga umwanya narawutakaje kandi munini yacane gose. Iyumvire nawe kuva mu 2012 ngira mariage nagiye guheba uru rugo rwanje mbayemwo mu 2019 nzanga South Africa niho ubaye nawe urahazi sahano ushika ngo ushike wandura amafaranga nimba ubona no munsi nambaye gutya hari minsi nabayeho nambaye nabi hari minsi nabayeho ntafise amafaranga no kuvuga dufate ko namaze hafi imyaka 2 ntarakora ku mafaranga ndayarondera ntayabona. Yes je ntanguye kumenyekana mu mwaka wa 2021 aba bose ubona bagira ubukwe ukumva bavuga wenga nuko bamenye kubera ibikorwa byanje nkoreye umuntu umwe azana abandi bangahe bisigura ko imyaka hafi 11 canke 10 yaratakaye kubera uwo mudamu wanje bisigura ubu ndiko ndiyubaka bushasha ndi nk'umwana mutoya yavutse uko biri kose rero umwanya narawutakaje kandi ukwiye ariko it's fine ndeka ngende mbandanye imbere mukeba kari kwa ntunani maginari niyo nkuru Renilde yes okay ngirango nawe haratwumva kandi anatupata moja kwa moja hata na yeye mwenye anaweza kutupia comment ila hivi mtu akimtafuta anaweza kupatikana labda ya nafikiri kama mtu anaweza kumtafuta anaweza kumpata lakini mimi kikawaida hatuongei hivi ni mwaka mmoja labda umepita hatuongei isipokuwa tunakutana kwa sababu tunaongea labda kwa sababu ya mtoto kwa sababu nimekwambia tumezaa mtoto pamoja so kwa sababu hiyo bituma kumbure uburyo bwose busohoka kugira ngo bumufashe ni kubera uwo mwana ya support you mwana. Na kuhusiana na familia yake hivi je wanakusemanga vipi ama wanakusema vipi wanakupanga vipi kuna uchocheaji fulani hivi unatokea labda wanakupigia simu jamani wenga jamani baba mkuu wetu jamani hivi na hivi kuna labda kuna kashesh kuna furumu fulani inatokea au wenyewe familia yenu katika upande wa mkeo hakuna mtu ambaye anakupigia simu labda? Napenda nikujulishe kuwa isipokuwa labda tu kakake na mke wangu ndio tunaita blood in law kwa lugha ya Kimombo. So kutokana na hayo yeye tunawasiliana na hajawahi kunichukia hata siku moja na kila kilichopitikana amenielewa kwa sababu yeye alikuwa mtu wangu wa karibu na kikawaida tunafanya kazi kwa pamoja. Naye ni fundi mkubwa kila alipo najua jina lake linajulikana na ninamshukuru sana kwa sababu kila anapoongea anasema ninamshukuru Wenga kwa sababu ndiye amenifikisha mahali nilipo. Labda niseme huyo yuko Bujumbura na ndo amebakiana na kazi yangu. Ofisi yangu ingali kitumika. Nilikuwa natumikia mjini Gallery Village Market F19 ndo tunaongea kwa lugha ya Kifaransa hapo yani inakuwa F19 ndo ofisi yangu ilipo. Najua kwamba hata siku ya leo ukitembelea unaweza kaikuta. Yeye ndo mhusika mkuu na ndiye anahusika na kazi na utaratibu wa kazi. Huyo tunawasiliana bila wasiwasi lakini kikawaida napenda niwajulishe familia yake na mke wangu muda huyu na wao ninafikiri kama ni kama miezi
iko karibu mwaka mmoja hatujaongea. Sijui labda tu nimeokosea nini, sijui labda tu kama mimi wamenichukulia nisivyo, lakini mmoja wapo tu ninajua kosa langu lilipo limeshajulikana. Kwa sababu ingekuwa mimi ninakosa, kama ningekuwa nimekuwa na mke mwingine ama ningali nchini, kwa kuwa nilikuwa siko sawa, kama wangenifuma tu nimekuwa na mwanamke mwingine, lakini kikawaida mimi nimevumilia. Mmoja wapo unajua mimi nilikuwa mtumishi wa Mungu nyumbani. Nilikuwa shemasti ndani ya kanisa, na wakati nilipokuwa shemasti nilipata aibu sana wakati mke wangu alipotoka kaenda. Unafikiri mtumishi wa Mungu ameachwa na mke? Ni jambo kubwa sana. Sasa nilikuwa nataka nikuulize, hivi kweli mke wako alikuwa ameokoka ama ni nataka nikuulize swali, sababu na yeye kama umegusia hapo, najua ulikuwa ni mtumishi na najua watumishi hawaoi hivi jamani. Rafiki yangu, unaniona muonekano wangu? Mimi ni mlokole, lakini ni mlokole yule sijapenda mimi labda tu nivae kama mababu zetu zamani. Unaona leo hii tunakwenda na fashion kama kawaida, jinsi ninavyohusika tu na uvalishaji wa watu. Mimi ni design ambayo mimi ninahitaji watu wavae kama mimi. Hawezi mvalisha mtu kama babu yako leo hii hata rudi. Sababu kama unasikia kwenye wedding wanaongea jina la Wenga, ni sababu wanajua mavazi yangu yanakuwa vizuri. Wenga umefahamika sana. Yes. Sana. Ndio maana leo tumeamua kuleta hapa ili tuongea mawili matatu. Na kuhusiana vizuri sasa hapa wakati unakuja uzuri haya mambo yote katika familia upande mkeo ulikuwa umeripoti, wanajua hilo. Kila kitu nimeripoti, wanalijua. Sasa ulikuwa unaongelea kuhusu kuokoka. Kikawaida kwa sababu mimi nilikuwa Mkristo, singemoa mwanamke bado hajaokoka. Ndio. Nimemchukua ambaye ameokoka, lakini kutokana na mavazi yale ambayo anayoyavaa, mimi nikambadilisha, nikamwambia mimi style zangu ninazozivaa ni hizi. Inabidi uvae kama hivi. Sasa lakini alipofika yeye amezidisha tu, amesema nimepata uhuru. Labda kama alikuwa amefungwa huko alikotoka. Yeah. I say. Amekuja kuvaa, mimi mwenyewe nilifurahia tu, ndio sababu mimi ninampenda mwanamke ambaye iko smart, ameshati. Ni kweli mke wangu alikuwa na shati, na kama ninaongea kwa siku ya leo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa na shati. Ulokole kidogo umepungua. Nimekuja kumuona mke wangu hataki kuingia kanisani, hapo ndiyo chanzo cha vitu vyote kuharibika. So swali lako nimejibu, kikawaida alikuwa mlokole. Ndio. Yes. Tena alikuwa mlokole wale ambao havai hata suruali. Lakini kwa kuwa mimi nilikuwa naipenda suruali, nimemvalisha. Swali la watazamaji ambao wanatazama Cape Max TV bado wanajiuliza na wacheki. Hivi hakuna hata siku moja uliwahi kumfumania? Yaani unakuta kabisa namfumania mkeo yuko kabisa, yani nganga. Najua watu wengi watakomenti na ninajua watanipa ushauri. Sababu kama nimefanya interview kwa siku ya leo, sio kupoteza muda wangu. Nimependa mtu ambaye atakomenti aweze kutoa ushauri wake ama pendekezo lake. Aseme mimi ninaona ungefanya hivi ama hivi. Kiukweli mimi sikuwahi kumfuma mke wangu akiwa na mtu, labda niseme amezini. Lakini unajua alama ya mvua ni nini? Ni mawingu. Yeah. Sasa na kuhusiana labda matembezi yake alikuwaje? Matembezi. Wewe kumkuta sehemu fulani vilabuni? Rafiki yangu, mimi kiukweli siwezi kudanganya. Mimi ni mfanyakazi, ninachapa kazi sana. Nikitoka asubuhi saa 12 narudi saa 5 usiku. Habari za kuhusikana na matembezi yake siwezi nikajua. Sikukuwa nafuatilia sababu mimi ni mtu ambaye nilikuwa ninamwamini, na vile unapomfuatilia mtu unaumiza moyo wako tu. Sasa Mr. Wenga, hapa je, ikitokea kwamba mrudiane, itawezekana wewe na mkeo mrudiane? Swali hili itakuwaje sasa? Ngoja Wenga, yani aze umufasha wawe aze urabizi na abanyamitwe rimwe na rimwe abagore n'abanyamitwe, ariko ari kunyumure usanga ntagari imitwe, akaza gapfukama akavuga mugabo wanje mume wangu samahani, mugabo wanje narakosheje, mbabarira rwose. Nyabyeme rafiki yangu, acha nirudi nyuma kidogo. Before ya kufahamiana na mke wangu. Ndio. Mke wangu tulifahamiana na tukapendana, alafu tukaachana kidogo. Badala hapo nilikutana na mwanamke mwingine kanitapeli.
na baada ya kunitapeli akarudi amekuwa mtaratibu. Alichokifanya sikuweza kuelewa. Kwa hiyo naona ni swala ngumu sana. Unaona ukimwona nyoka ama ukiona labda tu sijui kama ni anaconda yule ambayo wanaita kama ni nyoka kubwa. Yes. Yule ukimwona amekuja labda amevaa ngozi ya kondoo. Wewe utamwamini kweli? Ngumu sana. Ni ngumu. Nikupe mfano chui leo hii akavaa ngozi ya kondoo. Akaja kwako na kwambia mimi ni kondoo. Utamwamini? Hapana. Inaweza kuwa vigumu sana. Labda Mwenyezi Mungu ashuke aniwezeshe. Kigaragara Mr. Wenga ufite ibikomere byinshi. Yeah. Ufite igikomere ku buryo umugore waramutse avuze ati Wenga babarira ngewe urabizi. Ari nose Wenga byagenda gute we ashaka gusaba imbabazi wabyanga? Ubundi bwo nuko atavyarakora kandi sinibaza ko agiye kubikora kuko burya imyaka 3 mutari kumwe n'umuntu. Hama nagomba nkubwire mu minsi iheze ni jewe nagerageza kumurondera, arabizi ubwiwe ahari ndiko ndavuga gutya niyabona kumbure iyi interview yanje azoshobora kuyigira ko commentaire. Ni kesh namurondeye, rimwe na rimwe akankatira ko telefone, rimwe na rimwe ahandi naho ntanambye na telefone ndayimuguriye akayitunga iminsi mike akambwira ko yapfuye. Hava mpitamo kuvuga ntingira uyu muntu nashaka ko tuvugana, bamushira ndinga South Africa. Yes. No kuvuga uno munsi n'umwaka umwe jewe mpevye kuvugana nawe. Muga mu myaka 3 maze ngaho imyaka 2 nari nkiriko ndagerageza guhenda mvuga nti kumbure ko jewe mu buzima ikintu nanka nari naranasabye n'Imana navuga nti Imana sinshaka je kuvyara ku wundi mugore arenze umugore wanje. Ariko nagomba nkubwire ijambo ry'umuntu wa kera yavuga ati aho utari burare wo hava kare. Uriko urabumva canke ngo rutari bugusige go kubanza. No kuvuga nimba rugupfa nugupfa. Uriko uranyumva? So jewe sinibaza ko azohavaza kumbwira ngo bimeze gute kuko imyaka 2 naragerageza guhenda nukurira nkarira ndumugabo. Hari umudamu w'umumarawi ngaha Salt River. Umudamu w'umumarawi n'umubanyi wanje n'umuturanyi wanje nkuko mubivuga. Keshi niwe azi ngene narira. Umugore wanje yase kwitaba telefone narungitse umukozi kumbure kuko ata telefone afisa akambya ati umukozi wawe sinkeneye kwanzanira telefone. Nayimugurira akayimarana ukwezi kumwe akambira ngo yapfuye mpava ndaruha. Niho naruha ndavuga nti reka mpagarike. Kuva kandi mpagaritse mfisa amahoro adasanzwe. Nagomba ndakwinginge nkubwira ikintu kimwe. Urazi kuryamana n'umugore hama wipfuza kumbure kugira icyo ukoze akakubwira ngo ejo bukeye ejo urazi uri kuramurabanya mengo utora ikibuye ukamukubita. So kubw'ivyo aja karira sinzi uburyo azoza ariramwo hama ndanamwinginge ejo kumbure abanyumviriza bakunda gutakwa amakosa abagabo. Nanje nambaye umubiri ndumuntu ejo nshobora guhura n'umwana w'umukobwa nkamukunda. Bize bibatangaze kuko maze imyaka 3 ndaguhishurira ibanga rinyegeje sindigera ndyamana n'umukobwa n'umwe nta muntu n'umwe turi yitwa ko dukundana turegera dukundana. Aho nagomba nkubwira ukuri ko no kuri kuzuye umukozi w'Imana. Ari umukozi w'Imana imyaka 3 ntazi umukobwa ingenasi. Kuvuga ko ndihanganye mu bantu bihanganye Wenga ndimo. Oya ivyo ubupadiri tubireke ivyo nabiretse mbona ko atavyo noshobora. Oya navyo noshobora. Nyamuneka badukurikiranye abakuriye Cape Max TV rero uyu yitwa Mr. Wenga turi kumwe mu kiganiro cyacu mu kiganiro uko zubakwa nicyo kiganiro cyatuma dukora uko zubakwa. Rero yarazubatse araruzi afite experience ari kugenda duhishurira tubwira amabanga imitego imwe na bimwe inzitizi zimwe na zimwe kugira ngo wowe utarashaka nawe ubashe kuba wamenya ukuntu uzitwara muri runo shako cyangwa se no mubana muri icyo mufitanye icyo kibazo nkuko we yagiciyemo mumenye ukuntu mwayisotinga out nta nambara nyinshi zibayemo nkuko we yabigenje. We nta nambara habe n'ingumi habe n'umugeri yahisemo kugira gute guhunga aragenda which is good kuko yatabikora yari kuzashiduka amuteye icumu cyangwa anamurashe cyangwa ko ikintu kintu gikomeye cyamutuma ajya muri kasho cyangwa muri gereza akafunga imyaka ye yose ubuzima. Ariko uyu munsi none Mr. Wenga ari muri Afrika y'Epfo Cape Town arakeye nkuko mubona ameze neza raka ni mu fashion designer akora imyenda igihugu cya Afrika y'Epfo cyose agifite mu biganza amakwe yose ya Afrika y'Epfo kuyazi. Uyu nguyu Mr. Wenga niwe ubashonera aramadodera ama design menshi atandukanye n'ikimenyimenyi ubukwe bwabaye ejo bundi ubukwe bw'igitangaza bwari bukomeye cyane
bwari burimo abana beza, abana batwika ubukwe bwa Mr Bashiri aho uri kandi yambu turagushuje na Nuru aho muri twifurije gukomeza kuguga neza muri honeymoon yanyu. Uyu rero Mr Designer, Mr Wenga wakoze kuza, ariko rero turacyakomeza mu kiganiro cyacu tugira ngo se ubwo numva ngo umwanzuro wawe hano ni uwuhe, uzashaka uzakomeza gutegereza? Reka ndakwinginge nkubwire ibintu bitatu. Icambere ni ukuvuga nimba amaze imyaka 3 kumbure ata muntu aramfatira ku mugore wiwe canke ata mukobwa aranyiruka inyuma ngo wewe bimeze gutya, nuko nihanganye. Ariko nambaye umubiri uko biri kose kugira ngo nikingire, uko Paulo yabivuze ati cyo ndabifuriza nuko umuntu wese yogira uwiwe mugore. Ako uno munsi ndyamana na Margarita na Gasirida hariya, amahirwe ejo nkaryamana na Lorette canke abandi amazina atandukanye, byo byiza ko ngira umugore umwe nkamitiriko. Ego nivyo nta bushobozi mfise bwo kugira mariage kuko nagize mariage nuriya, ariko nibaze ko nawe uko ari karanyumva azogira ica bivuze ko azogira na commentaire. Nzorushinga uko biri kose. Ubu sara umuntu ufite byibuze no muso none uno munsi nta muntu ndagira mugabo abanyiruka inyuma bo ntibabuze kuko ndi smart kandi urabibona ko ndi umuntu nyene wo kwifuza. Abadamu benshi basaza urambwira muri abadamu bose baza ntabwo ugikubita ishisho ngo utere ishisho. Wenga tubwize ukuri hano. Mu bisanzwe ndagutera inkuru canke ndakubwira ikintu kibaho. Umugabo wese yaremanywe ijisho ryo kuraba. Kuraba ko ndaraba kuko ndi umugabo nk'abandi. Ndaraba mugabo nkagira urugero ngezako nkavuga nti hariho umupaka ntarenga. Kuko iyo ushaka ko ubuzima bwawe bubandanya buja imbere uragira limite. Canke uragira urugero uhagararako. So kubw'ivyo jewe ico nzi cyo cambere, I'm a big name. I'm a rich. No, repeat again. Say it again. I'm a big name and I'm a rich. Say it again. Rich man. I'm a big name. I'm a rich. Na ninatamani kuwa wealth. Kuna tofauti ya rich na kuna wealth. Rich ni kama matajiri wote mnaoona wanaojulikana, lakini kama baada ya miaka 5 watashuka chini. Lakini kuwa wealth ni utakuwa wewe ni tajiri. Hiyo ni pale pale, yes. So lakini kusema nifike hapo inabidi nitafute na inabidi nimpate mwanamke ambaye aliye sahihi, anayejitambua, anajua kutafuta kama mimi. So kutokana na hayo sikurupuki na kwenda taratibu. Nikampata labda mwanamke ambaye anayetafuta kama mimi, nitachukuana naye ili tuendeleshe maisha yetu. Uko kwenye nchi ya wazungu. Yes. Na hapa bila shaka unaweza kukutana na kitoto kizunguzungu hivi. Chotala hivi. Sio Mrundi wala sio Mnyarwanda. Hivi au wewe una masharti na vigezo ambavyo mwanamke aina fulani unahitaji hapa? Ya, nina vigezo. Mojawapo tu nilikuwa napenda watazamaji wanitazame na wanisikilize vizuri. Usifikiri kama mwanamke kumuona shape wala sura. Fikiri kama ndio utapata maisha bora. Kigezo cha kwanza ni kuwa na mwanamke ambaye anajitambua kwanza. Ndio. Mwanamke ambaye ataweza kunipenda, kwa sababu mimi tangia nazaliwa siamini kama mimi nimeshawahi kupendwa. Sijapendwa. Sijapendwa. Yaani wewe tangu zaliwa hujawahi kupendwa? Sijapendwa mimi. Labda niseme nimependwa na marafiki kama wewe jinsi unavyonipenda. Nimependwa labda tu na wafanyakazi wangu ama wale ninaoita wananisaidia kutafuta pesa, lakini upande wa wanawake mimi sijapendwa. Yes. So kutokana na hayo leo hii ninahitaji kupendwa. Nitamtafuta mwanamke ambaye atayenipenda. Nisubiri kidogo nikupe vigezo ambavyo ulivyoniomba. Kwani umeniambia unahitaji vigezo gani? So kuna ishara 3 ambazo ninazihitaji. Icambere n'umukobwa kumbure yitahura akamenya uwariwe. Azi agaciro k'umuhungu, azina agaciro k'urugo. Kuko yitahura akamenya uwariwe, agaciro k'umugabo. Yes. Azini cyaje gukora. Nicaje gukora. Ico mvuga nti wa mukobwa wendi wowe ntahita mfata ukana. Komeza kakabiri. Urumva? Hama umukobwa atari umunebwe atazi ko aje kuryama muhira, aziko nimba namubwiye vyuka tugende kurondera amafaranga tugiye kuyarondera. Kuko kugira ngo tuzobe uwo
mutunzi kumbure irya jambo mu kirundi ntishobora kuritora neza ariko yose ni jambo mutunzi ariko nibaze ko kugira tuzobe abantu bafise amafaranga dushobora kurya no muri kazoza n'abana bacu bagashikirwa n'imiryango yacu nayo nyene igashikirwa nuko tukora cyane muri iyi myaka mike dusigaje ku myaka 36 mfise no kuvuga nsigaje imyaka itarenga 14 yo kurondera n'imyaka 10 yo guheraheza ku myaka 60 no kuvuga nzoba mpejeje akazi kiwanje ya so kubw'ivyo muri iyo myaka 24 nsigaje birasaba ko niruka cyane rero ngiye kurondera ikizungereza ngaha mwibarabara atari kurya amafaranga yanje naco kizomfasha rero wa mukobwa kumbure uzokwiyumvira kuri wenga canke je ukabona ijisho rigize ngo pa ntuzove bibaza kuje kurya canke kunezerwa yes icyakabiri cyambere wakivuze yes icyakabiri nakirangije icyagatatu n'umuntu atazombwira umumbabare reka nkivuge neza numuntu kumbure nimba mushitse ku bijanye n'amabanga yo mu rugo apana umbwira ngo ejo ntiyahera wangu uzi ko ejo umuntu ashobora kukubwira ngo ejo hagaca n'imyaka 100 hakirejo kamera ngwino hano wenga aravuze ati cya gatatu tugeze ku mabanga y'urugo amabanga y'urugo rero ntayandi nakabari tugeze ku kabariro akakubaza ntukavuge ngo ejo mutware wanjye ejo haro n'ibibazo bivukira ibibazo bivuka aho ngaho kubera ko ndoa watu lazima wajue maana ndoa nini ndo manake urongowe ukaza mu rugo rw'umuntu ntago uje kuryama yes hari ibintu byinshi ariko 70% ni kile ambacho kimetoa nyumbani na kuja kufanya katika nyumba ya mume wao. Usije unakaa na kubweteka, hamna, ni kuja kufanya kazi na kufanya kile ambacho wewe kilikuleta, kutimiza haki, kutimiza ndoa kwa Kiswahili. Twende. Ya ndo manake ndo nilikuwa ninaongelea. Unaelewa kwamba kwa yalize kufuta mashuri hiyo moja wapo tu masomo sijagusia upande wa masomo kuhusu ufundi kitandani wala vitu vingine. Moja wapo ni mtu ambaye anajielewa. Labda mimi ngoja nigusie upande mmoja kidogo. Kama mwanamke tu hivi mwambie baby ninahitaji. Alafu anakuambia baby kesho. Inauma. It's better yule ambaye anakuambia baby unaona tumefanya kazi sana leo nimechoka hivi kwa hivyo anakupa maelezo. Utamuelewa. Yes, na ukimuelewa unasema haina shida, labda kesho. Sasa ninamhitaji mtu ambaye ananipa maelezo na tena maelezo ya kueleweka. Alafu ikibidi kama ni kesho ni kesho. Ngoja nigusie upande mmoja. Nyumbani kwa mama alinilea. Anajua mwenyewe mahali alipo. Tulikuwa tunakula, kila kitu kilikuwepo. Na mimi wakati nilitoka nyumbani nikakwenda kuishi upande wangu, kila kitu nilikuwa nacho, nilikuwa na watu wananisaidia kufanya kazi, wananisaidia kutafuta pesa, maana kila kitu nilikuwa nakieneza. Lakini kusema niwe mwanamke, nilikuwa ninahitaji nini? Haki ya ndoa. Haki ya ndoa. Sasa hicho kitu kama wewe bado hujakileta na kuniheshimu, sidhani kama tutaelewana. Je, wenga kwa upande kwa watazamaji hawa hivi Mkinyarwanda byita passe Mungu hari mtabaye passe ishushe byadanje akaboneka passe kandi passe ka sinzi ndibo yemera passe urayemera passe ndayemera bivana ningenije ningenije wayiguhaye yes nayiturutse urayemera sinemera gusa umugore avuye ku wundi mugabo kuko noba nivyo wundi mugabo ariko Mr. Wenga urashaka umukobwa this time ukeneye kurongora umukobwa not umugore umukobwa uvuye mu rugo kwa babyeyi sibyo apana umuntu warashatse akongera gaturugo no sikwemeze. Okay, reka mvuga ibintu bibiri bivana n'ingene kumbure ni n'umumvikano. Hari umuntu ashobora kuba yari yarashatse ama umugabo agapfa ya moja wapo tu kama amefiwa na mume alafu namkuta ni mke bora, ni vizuri. Umeshanielewa? Ndio. Na kama ni mwanamke ambaye anayejitambua naye ni vizuri. Ila mmoja wapo sitaki mtu ameshindana na mume wake anasema hivi na hivi, hapana, ananiletea vikwazo. Labda tu kama nikipata maelezo tu nakuta ni mtu ambaye ameshindikana kama jinsi mke wangu amenishinda, naweza nikaelewa. Ndio sijanganye bazajibiza kwa wengi. Amna. Ubu ni Imana mushobora byose. Mu Baroma niho ratorva ngo kwizina rya data ni ry'umwana ni ry'umwuka wera kugira ngo Imana ibyumve ningoga. Rero imbere ya byose igihe cyose jewe mbwira Imana ikintu ndavuga ni kwizina rya data ni rya mwana. Nkavuga Imana mushobora byose ukora igitangazo. No musisi nkiri umuroma ndumurokore. Nasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Mungu aniandalie, anifungulie njia
nisiangukie katika miba itakayokuja kuchoma moyo wangu kwa mara nyingine tena. Nisitaki kupoteza miaka mingi tena kwa kujenga ndoa isiyoeleweka, bali ninahitaji ndoa ambayo iliyo sahihi. Jamani wapenzi watazamaji wa Cape Max TV. Jamani wapenzi watazamaji wa Cape Max TV. Huu ni ule muda ambao tulikuwa tumekuandalia kabisa. Cape Max TV ilikuwa imehost Mr. Wenga ndani ya nyumba kama kawaida kama dawa. Keki mazai kama mnavyomuona kabisa kwenye makoti, kwenye nini, suti yake nini, chain nini, masiliva nini. Tuko naye hapa tunapiga story 2-3 ili tuweze kuelewana pale ambapo alikuwa anatuambia story yake na mkewe, lakini kama hivyo waliachana, ila yeye bado hajachukua mwafaka wa kuoa mke mwingine wa pili. Lakini hawezi kuendelea kukaa hivi jamani. Kwa hiyo wewe mtazamaji, tunahitaji comment yako na mawazo yako pia uweze kuchangia. Kwa hiyo angekuwa wewe ungefanyaje? Yaani wewe ungekuwa Wenga ungefanyaje jamani? Kwa hiyo katika siku ya leo tunashare hapa. Hii ni part 1. Tutaweza kwenda part 2. Na part 2 mpenzi mtazamaji, tutamuita mkewe yule wa zamani, ex-wife. Sina kwa fresh kusema ex-wife. Sawa, hamko naye. Tuko naye. Mko wa mwanzoni. Yeah. Tuzamuhamagara umugorewe umujumbura kuri telefone. Ubungu ntabwo byadushoboke, nawe tuzamuvugisha ku rundi ruhande. Ese Mr. Wenga aramutse araba yashatse we kanutabizi muri myaka. Sindavyibaza kuko aracaba mu nzu ndiha. Aracaba mu nzu ndiha kubera ujya muhungu wanje. Iyo myaka yose waje. Imyaka yose ndinga ndacari inzu abamwo kubera umwana wanje aracarya amafaranga yanje. Kwambara gusa ntabwo yambara amahera yanje kuko sinkimwambika. Nibaza ko n'umuryango urakizi ko nta nivyo nokora, niyo ndoto nta niyo mfise. Budget yanje irapanze, no kuvuga ko ni kuriha rent y'inzu abamwo. Yes. No gutanga ico bita ibifungurwa canke indya zishobora kumumaza ukwezi. Nta kindi bisigaye navyo simbizi, mugabo ico nzi nuko atarashaka gusa. Abadamu bafise ubwenge bwinshi, arashobora kuba ateza umutego. Rero reka ndamutegure nimba yarateza umutego akaba afise wake agomba gushakana nawe. Nabikoraho ubwo kumugaragaro. Mugabo jewe indoto mfise uno munsi niyo kumuvinga on n'umuntu tuvyumva kumwe, bashaka ko kumbure ejo tuba abandi bantu, ariko gutakaza umwanya w'uwundi ntabwo nkiri muri ivyo. Ntabwo gutakaza umwanya we cyase nkuko wewe yagutakarije wawe. Ariko ahantu Bibiliya yavuze ngo ukitaka kumpa mke talaka mwandike barua. None hangaho wewe uzayandika? Usanzwe bisinzi ko mu gihugu iwacu ni ibintu bigoye cyane umuntu w'umugabo kugenda gusaba divorce. Niko tuyita hari mu buryo bwo tware canke twakuze tuvyumva. Kwa Kiswahili unajua tunaita talaka. Sasa labda kama yeye anaweza kuhitaji talaka hata mara hii, inafaa haraka viwezekanavyo, sababu mimi ninahitaji mojawapo mimi sihitaji hata kuishi na mwanamke ambaye hatukufunga ndoa, sababu kila wakati mimi nitakuwa naye nitakuwa ninajihisi ninatenda dhambi. Na ndio sababu ingebidi ama ingewezekana yeye angenifungua na mimi nimfungue. Maana kumfungua na maanisha ni kuachana. Lakini mimi ni sheria. Lakini Mr. Wenga mimi nilikuwa napenda hii vitu viweke wazi. Ndio maana television zipo, social media zipo, sehemu ambayo wewe hawezi kufika, social media inafika hapa. Inafika, yes. Mimi nilikuwa nataka yani wewe weke wazi hili jambo. Weke wazi kabisa, yani wazi. Jamani mke wangu, kuanzia leo sitaki nikupotezea muda ama unipoteze kama ulivyonipotezea muda. Mimi sitakupotezea muda. Ukipata wa kwako, oa. Mimi nikipata wangu nitaoa. Ni hivyo tu. Rero niba bishoboka ibyo bintu bigashoboka ugomba kwivuga. Kandi nibyo kwishara Mr. Wenga wisha ubivuge nawe kugira ngo amuvinge hone. Urakoze cyane. Reka ndagushimire. Jewe nibaza reka mvugira ijambo. Uje imyaka 3 uri umuntu w'umugabo. Ndakomeye wangu. Urakomeye cyane. Nove wibaza ngo wa mutipe hari ariko ndabaho ubwo kakiri muzima. Uriya musaza hari rimwe na rimwe aramuvinga. Rero ujya muvinga kugira ngo nihangane imyaka 3 ahubwo ndi umugabo. Uri umugabo cyane. Ahubwo ndi n'umukirisitu akomeye cyane ya. Uri umukirisitu gose. Yes, uko nukurinda kubwira nta muntu aranyiruka inyuma mbwire ngo kumbure ngo byagenze uko. Rero ako nguma mboshe. Ndavyifuza vraiment ko twobishira mu ngiro tukarekurana. Nico nashatse kuvuga, ntabwo ndiko ndahisha. Kugira ngo nimba bishoboka ngira uwundi mudamu wanje wa halali, apana haramu. Halali.
nawe ntiyabikenera abe n'umugabo harari nimba uwo babyumva kumeca nke muri bamwe yamya postinga kera ashobora kuba afise uno munsi bakivugana kuko byarabandanije maze gushika no muri South Africa ntabwo byahereye ngaho ngira ubu byo byararangiye kubera ntakimukurikirana no kuvuga kugira ngo mpamahoro umutima wanje ntabwo nkimukurikirana narabihebye kumukurikirana ivy'ubu ntavyonzi nuko biri sasa icyo twabwira isomo ry'uyu munsi nyamuneka mke wa mtu ni sumu. Mke wa mtu ni sumu pia na mume wa mtu ni sumu. Kama mke wa mtu ni sumu na mume wa mtu ni sumu. Mwabagabo mwabagore niba umuntu arashatse yarubatse please stay away. Mujye kure y'inshako z'abantu. Shaka wawe hano hari abagore benshi ibihumbi n'ibihumbi. Shaka umugore wawe. Hano hari abasore benshi shaka wawe. Ariko niba abantu babanye bakabana murashaka kuki mushaka kubatesha. Kuki mushaka kubatesha? No kuvuga ngo hano isomo twizemo no kuvuga ngo niba warashatse ukaba warashatse ariko bikwiye ku mutima. Harano bashaka batabikwiye ku mutima. Nk'umugore urumva yaraje ariko twebwe ntabwo dushaka kwinjira cyane umugore nawe tuzamuhaza ibye ariko nko ku mugabo amakuru dufite y'umugabo byanze bikunze it makes sense. Niba umuntu ashatse agashaka please mwubahe urushako rw'umuntu nkuko nubahe urushako rwawe nawe wubahe urushako rwanjye. Mwubahe inshako z'abantu nyamureka twubahane ibintu bya mariage. Mr. Wenga urakoze cyane Imana igumugisha. Tuzi niba ari ikintu wavuga cyane cyase wa conclusion kugira ngo naho abakunzi ba Cape Max TV bavuga bati we done. Utaha abakobwa mwe mwumvise ko Wenga ari available. Bisubiremo ngo Mr. Wenga he is available from now. So niba ushaka sending us your CV, if you want to send your CV right now, you can send your CV to Mr. Wenga right now. So he's the big man, he's a rich man, he's a professional guy, he got everything, man. Muzaza mwirebera uyu mugabo. Aboneka kuri Facebook urihe? Yeah, Facebook, Instagram. Aboneka kuri Facebook, witwa kuri Facebook? Be Sky Smart House of Stylish. Be Smart Sky House of Stylish. Okay, Be Smart. Tugende Be Smart Sky House of Stylish. House of Styling. Namwumvise ari kuri Facebook na Instagram. Okay, so nukuvuga ngo araboneka nimero ye ya WhatsApp turayandika no hasi kuwamushaka ariko sibyo ko byangu tubigira ubwiru cyangwa se confident yakwa tubigira ubwiru cyangwa se private muzaca kuri Cape Max TV kugira ngo tubageze kuri Mr. Wenga kuko umuntu umustar nk'uyu nguyu ntabwo wapfa kumugeraho uko wishakiye. Okay, cool. Wenga hari ikindi ushaka kuvuga kindi? Yes, reka anagomba gusaba. Yes. Kumbure ninginge abantu babigeme cyangwa bakobwa. Yes. Nilikuwa napenda niombe wanawake ambao mnaonisikiliza. Basi kama hujampenda mtu usinganganie kuolewa naye sababu ya utajiri wake ama pesa zake ama jinsi unavyomuona na shati. Ndio. Hapana, olewa na mtu kama umempenda. Olewa na mtu kama siku hata kwa smart utabaki ukimpenda. Olewa na mtu ambaye unayejisikia. Lakini kuolewa na mtu unajua kesha kichaka unamwacha si vizuri. Pili, ninyi wanaume acheni wake za watu jamani. Mtu ambaye nyatia mke wa mtu ujue na wewe utafanyiwa hivyo kesho. Kama hujafanyiwa hivyo atafanyiwa mtoto wako. Kwa hiyo ujue kwamba kila unachomfanyia mwenzio na wewe utafanyiwa vile. Mukirundi bavuga bati icukorera umuntu nico nawe uzokoregwa. No kuvuga ko nimba usambanya umugore w'umuntu winyegeje ejo nawe bazosambanya gwawe cyangwa umwana wawe. Rero muhagarika ivyo bintu. Hama abagabo namwe muja hanze simbona ico muja kuronderayo. Nimba ufise umugore wiwawe mwubahe. Hama nawe akubahe mwubahisha urugo rwanyu. Nuko bimeze namwe mu abagore muja hanze mwubahe ingo zanyu. Guhera uno munsi nimba umugabo wawe atarabimenya hagarika kugira ngo urugo rubandanye kuko umunsi yabimenye nuko kukwizera afise ntazosubira kukwizera. Numva ari ico cyanyuma novuga. Hama icanyuma ndangirijeko. Yes. Ninginga abantu kugira ngo bantahure banyumve. Wewe mukobwa wiyumvira ko ejo kumbura ushobora kurungika CV yawe kwa Wenga, ivyo nsaba wavyumvise. Ivyo nsaba navyumvise. Hama ikindi naco nibereye n'umuhungu atari muremure cyane ariko ari smart. Yes. Uzobanza unyitegereze ama uvuge ati namukunze uko areha uko angana uko yambara uko ameze uze wankunze.
sino ni wakurupuka ukaza kunta mu rudubi kwa kundi nyene ubu ninomoka nzocanja muri leta zunze ubumwe za Amerika sinzogaruka muri Afrika. Wela piga makofi bana wewe vipi wewe muone huyu umesikia hii awamu hii kishindikana moja kwa moja na stepa Marekani utamtoa wapi hapa jamani watazamaji hii kali yani noma aliko twibutsa yuko wakati natu wenga uramfasha gukora umustari kamera garuka hano gatoya wenga uri umustari urabizi dufite show Saturday East African Dance Party kirangura yizi kandi uri mu designer urabizi sinzi rero babwire ntibazabura abantu hano ijya nguma ndayitangaza buri mwanya East African Dance Party musikose tutakuwepo Wish Hotel Resort River kutakuweko ma DJ tofauti DJ Water nikumbushe mwingine DJ Water yes DJ Isaac yes mimi mwenyewe Cape Max TV nitakuwepo Msaza Boxi atakuwepo Manix Benjamin atakuwepo Azam atakuwepo Benita atakuwepo Bashiri na mkewe Nuru atakuwepo mke wangu atakuwepo watu atakuwepo East Africa Dance Party from Bujumbura to Kigali watakuwepo Dar es Salaam to Nairobi atakuwepo Kampala pia bwana kitanuka nawaambia na mimi Ngwenga nitakuwepo nitakuja na marafiki zangu mjomba wangu atakuwepo pamoja na wale wateja wangu wote nimeshawaalika watakuwepo asante piga miluzi bana hii itakuwa kali bana acha tuwakumbushe kuwa ni tarehe 29 mwezi huyu ni hii Saturday this Saturday don't miss please this coming Saturday don't miss out it will be a big show if mama I don't know I can't express my smile please be there muzaye muhari zaza tuwashushe tuatwike kuva saa 9 za manywa PM ngo igitaramo gitangiye kuva saa 9 PM abanyarwandakazi abarundi kazi abagande n'abagande kazi abatanzania kazi abanyakenya kazi ikindi ni iki ngeri zose bana muzaze DJ Water niwe hosting the show ari kumwe na Isaac ndetse n'abandi DJ bakomeye cyane bazavuye Johannesburg Pretoria Durban ndetse bose bazabaje nyamuneka nkwibutsa yuko niba utaratangira kugura tike yawe amatike yawe araboneka muri Cape Max TV niho wayasanga ndetse na audio stock kwa Isaac ndetse na DJ Water bafite amatike ariko bashaka bookinga indege Rwanda Air ndetse n'abandi bose bari Kigali Tanzania Air Kenya Airways mwese mushobora kuba mwabukinga ubungubu kugira ngo mbashe ko mwazaza muri kino gitaramo Wish Hotel Resort River Cape Town muri Afrika y'Epfo nyamuneka abantu bari Durban Pretoria ndetse na Johannesburg mutangire booking amatike y'indege yakirike murakoze rero kari kumwe na Mr Wenga muri show yacu ya buri munsi uko zuba kwa twazibonye twize byinshi kandi tuziko n'ubutaha tuzamhostinga akaza akatuganiriza wowe rero ukurikiye Cape Max TV kora share comment and subscribe kugira ngo rero ujye bashobora ibiganiro byacu bya buri munsi we love you shira kamera ngaha maza dusezere bye bye twagiye bye show